mugira mwumvirize ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunze imisamirizi mu byo wacu Bikira Maria ijuru ry'Imana iwanyu ijuru ry'Imana iwacu sangwa ikaze muri kino kiganiro canyu c'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu cuno munsi aho turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwindwi uno mwaka wa 2020. Ikiganiro mwateguriwe kandi mugaba mushikirizwe na jewe Joseph Nizigimana. Turabaha ikaze rero mu kiganiro aho bwa mbere tugomba tubanze tubashikirize nkuko nyene tukiri mu ntango zano mezi abiri kwezi kwindwi n'ukwezi k'umunani yahariwe igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Tukaba tugomba tubashikirize ico abakristu abasaserdoti abihebeye Imana twese umuryango wa Kristu twotegera kuri ano mezi nkuko tubishikirizwa na Musenyeri Yohakimu Ntahondereye umwungere wa Diocese Katolika ya Muyinga, akaba arongoye inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi, akaba kandi ariwe ajejwe igisata cyo muri iyo nama y'Episkopi Katolika kirabutomba kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu. Tubisanga mu kiyago twagiranye n'uwo mwungere. Ndabasabe mu mutega amatwi mu nyuma araza kutubwira uko ubwo butumwa dusanzwe turangura cyane cyane ejo aho bukera ku munsi w'Imana ugira kabiri wo mu kwezi kwindwi, akaba ari umunsi mpuzamadioseze wo kuremesha ubutumwa bw'igikorwa ca papa cyo gukwiza hose inkuru nziza citiriwe Petero Mweranda umutumwa, uko babona umaze kuba uhimbazwa ndetse nico bipfuza yuko twokongerako. Muri aya mezi abiri ukwindwi n'ukumunani twifuza yuko abakristu dusangiye umuryango Ecclesia ishashe ngaha i Burundi bomenya ubwa mbere ko hariho ico gikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, kikaba kiri mu gisata kijejwe ukumenyesha inkuru nziza abantu bose kw'isi, bakamenya neza ingene ico gikorwa catanguye n'ico kijejwe, ko kijejwe kunganira ama ecclesia ama diocese atandukanye yo kw'isi kugira ngo ashobore kumenyesha inkuru nziza ku buryo ikabura umutima wo gukundira umukama ngo yitorere mu biwe abo atera iteka ryo gusangira nawe ubusaserdoti no gusangira nawe ingendo y'ubwihevye. Nico rero twifuza kwa ayo mezi abiri yo twunganiramwo. Murakoze. Yesu atubwira ati ivyimborwa ni vyinshi abakozi bakaba bake. Muri iyo ntumbero nyene Abepiskopi Katolika y'u Burundi mwarashinze umunsi mpuzamadioseze duhimbaza ku munsi w'Imana ugira kabiri mu kwezi kwindwi kugira ngo twese hamwe dusabe nyine n'umurima aronkika abakozi benshi mu murima wiwe, ariko kandi duterere ngo abo mukamatoye baronka aho bigira, baronka ababigisha, ico bambara, aho basengera, ico bafungura, ibitabo bigiramwo kugira ngo kandi bashobore kwitegurira neza iryo banga banonokewe. Mu gushinga uwo munsi mwipfuza iki? Mbega uno munsi muravye kuko araheze imyaka turiko turahuhimbaza n'ahari mikeyi, ariko uno munsi muravye kuhimbazwa mubona bibashimisha? Mu gushinga uwo munsi twipfuje yuko ico gikorwa cyo mu kwezi kwindwi no mu kwezi k'umunani coheza kikashikanwa ku rugero runini rurengeye izindi kuri uwo munsi. Uwo munsi ukaba nk'isonga ry'ibikorwa muri ayo mezi abiri, kakaba karyo kuko abakristu mu madiyoseze yose mu maparuwase yose bigina iteka batewe ryo gusangira na Kristu ubutumwa bwo kumenyesha kw'isi yose inkuru nziza, bagasangira nawe ubutumwa bwo kuronsa Ecclesia abarongozi abasaserdoti n'abihebeye Imana, bagasangira nawe ubwo butumwa bwo gushigikira bwo kuremesha abo wenyene aba yashikiriye akabakorako mu mitima, mu ibanga ry'imitima yabo, akababibamwo
ishaka ryo kumwihebera mu busaseredoti canke mu buzima bwihevyi busanzwe. Ukaba rero umunsi mukuru wegeranya ibikorwa byose muri ayo mezi abiri. Twipfuza rero yuko uwo munsi woba umunsi wo guhimiriza abakristu aho bari hose kugira ngo bahimbarwe n'ukugira urunani, bakagira ikibiri cy'igisabisho basaba umukama ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe, bongera basabira nabo wenyene amaze gushyira ahabona akabaturungikira, akabaduha ati ngabo ndababahaye nimubarere, baheze rero babasabire bongere begeranye n'imfashanyo iheze kunganira indero yabo, igikorwa cyo kubarera gushika tubashikanye ku rugero kumwihebera kuko mu busaseredoti canke mu ndagano z'ubuzima bwihevye. Rero mukagira muti none uko uwo munsi uhimbazwa gushika ubu biradushimisha. Novuga nti turacyari mu ntango mu by'ukuri, kuko uwo munsi tuwushinze vuba. Amezi twari tuyasanganywe, kwezi kw'indwi n'uk'umunani twari dusanzwe tubizi yuko agenewe icyo gikorwa cyo gusaba ngo umukama arungike abakozi benshi mu murima wiwe, tugasabira abo amaze kwitorera, tukongera tugatanga n'intererano. Ariko uwo munsi wo kugira tuti duhimbaze icyo gikorwa, twiyumve ko twatoneshejwe mu gusangizwa na Kristu uwo murimo, icyo gikorwa cyo kuronsa ekleziya abasaserdoti n'abihebeye Imana, uwo munsi tuwushinze vuba. Rero uko uhimbazwa gushika ubu ntibirashika ku rugero rudushimishije. Twipfuza yuko woheza ukazohimbazwa neza gusumba uko bimeze ubu, gutyo n'icyo gikorwa kigatera imbere mu buryo budushimisha rwose kandi buninahaza Imana. Rero muri make novuga nti ego ntikirashika ku rugero rudushimisha, mugabo turizeye yuko vuba, kubera ko twashinze uwo munsi kandi twagiye inama yuko duhagurukira rimwe mu migwi itandukanye turimwo kugira ngo dukore twerekeza akigoro kacu ku guteza imbere rwose iryo shaka ryo kwihebera Imana. Turafise umwizero wuko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, uwo munsi uzohimbazwa neza rwose ku rugero rudushimisha. Murakoze. Mu gusozerana ijambo ryahe mushikiriza abakristo, abihebeye Imana n'abasaserdoti kugira aya mezi abiri yahariwe igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda ubutumwa bazoyemo neza nk'uko Ekleziya muryango yabidutekanirije. Ijambo no bashikiriza ni rya rindi nyene umukama wenyene yatubwira ati ivyimburwa ni byinshi mugabo abakozi bakaba bake. Sabe rero nyene umurima arungika abakozi mu murima wiwe. Nta bundi buhinga bwo kugira ngo tugwize abasaserdoti n'abihebeye Imana. Icyo umukama yatubwiye ni icyo nyene, ni dupfukame dusenge tumwizeye kandi tugabiye kumukundira, tugabiye no kwitanga kugira ngo koko ibyo dusaba biboneke ko tubyifuza kandi tubishashaye. Murakoze. Musenyeri Joachim Naondereye, umwungere wa Diocese Gatolika ya Muyinga, mukamurungu inama y'Episkopi Gatolika ya Burundi, mukaba kandi muyoboye n'uyu mugwi ujeje gutuma kumenyesha inkuru nziza muri iyo nama ya Episkopi Gatolika ya Burundi. Ndabakengurukiye. Murakoze cyane gose Radio Maria. Bakristo mwese ingo tuje hamwe tugira urunani dushigikira abamisionari bitanga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza. Inyuma y'ico kiyago twagiranye no mwungere, reka rero twinjire mu idonido rya kino kiganiro aho twifuza kubashikiriza uko abakristo twese tuhamagariwe gutunga
umuryango wa Ecclesia tukawuronderera ibikenewe kugira ngo ubandanye urangura ubutumwa bwawo, ariko kandi muko gutanga ivyo bikenewe abajeje gutunganya ivyo bijanye n'amashikanwa n'amaturo tuba twatanze bakabwirizwa kubitunganya bisunze icifuzo ababitanze baba bafise. Turaheza rero tubishikirizwe na Patiri Anselme Nicintije, umuyobozi w'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristu hariya muri diocese ya Ngozi. Bega Bernadetta kutakije na televiziyo ivyo uriko urasoma nibiki? Ni wowe utazi ibigezeho mu bikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu. Uvuze ibikorwa vya Papa? Ego. None ko umuvyeyi wacu Papa tuzi ko afite icicaro i Roma, ivyo bikorwa birangura ni iwacu gute? Mu nama y'Episkopi Katolika hari igisata kijeje ubutumwa bw'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu gikorana n'ibiro bijeje ubwo butumwa ku cicaro c'umuvyeyi wacu Papa i Roma. None wari kusoma ibijanye n'izo nzego? Oya, nariko soma gatabo ibiro ndemesha ubutumwa bw'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu ngaha mu Burundi vyasohoye. Na gatabo ko kuremesha ubutumwa bw'igikorwa ca Papa co gukwiza inkuru nziza citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Na gatabo ko muri aya mezi abiri mu Kakaro na Myandagaro uyu mwaka. None muri aya mezi abiri ukwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani ibikorwa baduhamagariye mwako gatabo n'ivya duhamagariwe gusaba umukama garungika abakozi mu murima wiwe. Aho duhamagariwe guterera uburyo igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa gifashisha amadiyoseze Kenya bashobore kurera abiyumvamwo umuhamagaro w'ubusaseredoti no kwiyobera Imana mu miryango itandukanye. Aho duhamagariwe kuzirikana uruhara rw'abasaseredoti n'abihebeye Imana mu gukwiza hose inkuru nziza bamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Urambwiye? Sindaheze. Duhamagariwe gutanga ya ntererano yo gushigikira amaseminari mato mato yahi iwacu dukurikije indiganizo ya paruwasi umwe wese aherereyemwo. Iyo nkuru nishasha kuri jewe. Katana kimwe waruzi ubwo ibitegekanijwe kuwa 12 uku kwezi urabizi? Yo no bimenya gute? Negabiri ndabikwibwirira. Numunsi mudema diocese wo gusaba umukama ngarungika abakozi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa aca akora iki? Ko amaze kumbwira ko tuzoshigikira amaseminari yahi iwacu muri aya mezi yose. Amashikanwa y'uwo musi ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu bica birungika mu kigega rusangi c'igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa nyene niyaheza akunganira mu ndero y'abaseminari n'abanovisi bo mu bihugu bitari bike vyo kw'isi n'Uburundi burimwo. Urambwiye kandi ndanyuzwe. Nanje reka nje ndakubwira abo mu mubano muto muto abo rusangiye umuhari nabo mu mugwi ndimwo kugira ngo nabo bashigikira ubwo butumwa. Na cane cane ko batije wese ari umutumwa. Patiri mwiriwe neza. Mwiriwe neza cyane. Namwe muramutse kandi muhe n'ikaze abara twumviriza ku musamirizi mu byo wacu Bikira Mariya. Ego cyane ndahaye mwiriwe abo bose badukurikiranira hafi kuri no nsamirizi mu byo wacu Bikira Mariya murakoze. Mbega kubaha intumbere y'ico amashikanwa yatangiwe tube turavyumva mu nsiguro yahe? Ego cyane kubaha intumbero y'ico amashikanwa yatangiwe novuga yuko mu ntangamarara ya kino kiganiro nshimye guca mbitomora neza ko iki kiganiro tugiye kugiranira kigoye kandi gihambaye kuko cerekana ibintu bigoye kandi bihambaye vyerekeye amashikanwa. Amashikanwa nayo nk'uko tubizi ashobora kuba agizwe n'amafaranga. Amafaranga nayo iyo umuntu atayitondeye ivyayo biragoye. Paulo Mweranda nawe nyene yari yarategereye ko ivyerekeye amafaranga bitoroshe. Arabivuga neza mu ikete rya mbere yandikiye umukunzi we Timote ati nabo abagomba kuba batunzi bagwa mu nyoshambi mu mutego no mu vyifuzo vyinshi bitameze ko kandi bibasinzikaza bigasuka abantu mu rudubi. Arabandanya ati erega inyanduruko y'ibi vyose n'inambu y'amafaranga kuko ari byo bishinga. Bamwe barazimiye mu guta ukwemera kandi bisutse bonyene mu marushwa menshi
tubisanga mu ibaruwa rya mbere yandikiye Timote ikigabane ca 6 ku murongo w'9 gushika ku w'10. Ecclesia muryango nk'uko Yezu Kristu nyene kwishinga yabishatse ifise umuhamagaro wo gukwiza hose inkuru nziza. Ecclesia irongetswe mu makungu ngo ibe ikimenyetso c'urukiza. Akaranga kayo no gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Kugira irangure ubutumwa bwayo irakeneye ibikoresho. Ubutumwa bwayo nyezina iburangura mu gutunganya ibikorwa vya liturujia, mu kuronsa abatumwa bihebeye ibanga ryo gukorera Imana ibibatunga. Ikora kandi ubutumwa bwayo mu gukora ibikorwa vy'urukundo, ivyerekeza cane cane mu guha iteka abakene. Turabisanga mu gitabo c'amateko ya Ecclesia mu ngingo y'1254 ku gace ka 2. Kubera iyo mvo Ecclesia irafise uburenganzira bufatanye na kamere kayo bwo kuronka, kubika, guteza imbere no gushobora gutanga amatungo kugira irangure neza ubwo butumwa. Navyo tubisanga mu itegeko ry'1254 ku gace ka 2. Ecclesia ironswa ibikoresho biyifasha mu butumwa bwayo n'abakristu bayigize. Abakristu rero bayigize barabwirijwe kugira uwo mwitwarariko wo kurondera ibifasha kugira ubutumwa buranguke. Ingingo y'222 yo muri ca gitabo c'amategeko mpejeje kuvuga ya Ecclesia ku gace ka 2 irabitomora neza iti abakristu barabwirijwe kuronsa Ecclesia ivyo ikeneye kugira ironke ibiyifasha gutunganya ibikorwa vya liturujia, ishobore gutunganya ubundi butumwa bwayo, yongera ifasha abagowe kandi ishobore gutunga neza abatumwa bahevye vyose kugira ngo bitangire umuryango. Aha kandi Ecclesia irashobora kubitegeka kugira ngo irangure ubwo butumwa bwayo. Agace ka 2 k'ingingo y'1261 yo muri ico gitabo nyene c'amateko ya Ecclesia, ako gace kaributsa ko umwepiskopi arongoye diocese abwizwa kwibutsa abakristu ko ibiri muri ya ngingo y'222 agace ka 2 namaze kuvuga yoheza iyo ngingo igakurikizwa. Ariko ivyo vyonyene ntibikwiye. Nico gituma ikete gerekana itunganywa ry'ubutumwa bw'abepiskopi ryanditswe mu mwaka w'1973 ku nimero y'133 n'135 gerekana ko bose babwirizwa kwitwararika ibibeshaho umuryango wa Ecclesia. Hanyuma rero umwepiskopi yasavye amashikanwa akamenyesha umuryango ivyo amashikanwa yakoze, agaca ategeka barongoye kuza baramenyesha ivyo bakoresha amashikanwa begeranije. Aha duca dutegera ko ibintu vyose bibwizwa gukorwa mu kuri no mu butungane kandi bikaza biramenyeshwa bene vyo. Erega mu yandi majambo nico n'ingingo y'1287 mu gace ka 2 yo mu gitabo c'amategeko ya Ecclesia itegekanya iti abajejwe gutunganya amatungo y'umuryango bazomenyesha bene umuryango ico bakoresheje amashikanwa yatanzwe bisunza amateka azoshingwa n'abafitiye ububasha. Kugira kandi uko gutunganya amatungo mu kuri no mu butungane wamara umwitwarariko n'ihangiro ry'ababijejwe, Ecclesia yaramaze gushinga ko amashikanwa atanzwe n'abakristu ngo arangure umugambi wategekanijwe adashobora gukoreshwa ibindi bintu bitandukanye n'uwo mugambi. Navyo tubisanga mu itegeko ry'1267 ku gace ka 3. Muri iki kiganiro tugiye kugiranira iyi ngingo mejeje kuvuga ivuga ko amashikanwa atanzwe n'abakristu ngo arangure umugambi wategekanijwe adashobora gukoreshwa ibindi bintu bitandukanye n'uwo mugambi
niyo ngingo tuza gushimikirako. Iki kiganiro rero tucerekeza ku bice bikuru bikuru bitatu. Igice ca mbere ni ukugerageza gutegera neza ino ngingo. Igice ca kabiri tuza kuraba igituma hatubahwa intumbero y'ico amashikanwa yatangiwe. Igice ca gatatu ca kino kiganiro tuza gushimikira ku nkurikizi zo kutubaha no kutubahiriza intumbero y'ico amashikanwa yatangiwe. Murakoze, reka mudufashe twotegera gute intumbero y'iyo ngingo muhejeje kutubwira. Yego cane, ino ngingo nagomba nongere mbanze ndayibutse kugira tuyibuke neza. Ni ingingo y'267 agace ka gatatu ivuga iti amashikanwa atanzwe n'abakristo ngo arangure umugambi wategekanijwe ntashobora gukoreshwa ibindi bintu bitandukanye n'uwo mugambi. Twotegera none gute iyo ngingo? Dufatire ku turorero tubiri. Akarorero ka mbere, muri paruwasi irongowe n'umusasedoti yitwa Nzikorana, afatanije n'abakristo baragize umugambi wo kubaka isengero nziza, kuko yari isanzwe ihari yari ishaje, iva yarabomaguritse, kandi abakristo ntibari bagishobora kuyikwigwamo. Imvura iguye baranyagirwa, izuba ryatse naho rikabaturira cane. Umuhinga batoye ngo abagirire integuro yabamenyesheje ko hakenewe imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Abakristo babicishije mu mibano mito mito baciye batangura kugira inama, baraseha amabuye n'imisenyi, baregeranya ayo mafaranga akenewe yo kugura ibikoresho. Mu myaka itarenze 3 baba bamaze kwegeranya ibikenewe vyose kugira ibikorwa biranguke bitangure. Muri iyo paruwasi nyene, padiri mukuru yari afise umuduga w'ubutumwa muri mwene zimwe bita box ishaje mugabo agishobora kugendesha kandi ubutumwa bukaranguka. Amaze kubona ya mafaranga yose yegeranirijwe yo kubaka isengero, aho yarari kuri konte ya paruwasi, iyo konte nayo ni padiri mukuru wenyene yari afise ububasha n'uburenganzira bwo kuyakurako. Abonye ko n'uwo muduga nawo nyene wari ukenewe kugurwa, aca yibuka yuko ingingo y'532 yo muri ca gitabo c'amategeko y'Ekleziya ivuga ko padiri mukuru ariwe ajejwe gutunganya amatungo ya paruwasi. Aca yibuka kandi ko hariho ingingo y'284 ku gace ka mbere ivuga ko abajejwe bose gutunganya amatungo y'umuryango babwirizwa gukora ubutumwa bwabo nka serugo mu muryango. Atarinze rero kuraba icingingo y'537 itegeka ko padiri mukuru mu gutunganya amatungo ya paruwasi abwirizwa kwisunga impanuro z'urwego nshingwamatungo, yaciye afata muri ya mafaranga imiliyoni 150 akuramwe miliyoni 80, acaja kugura imodokari ya Prado, acasigara miliyoni 70. Ayo asigaye bica biranka ko wa mugambi wo kubaka isengero ubandanya. Acavuga ko uzobandanya hanyuma. Ibikurikira muca mu vyiyumvira. Abakristo bose baciye bashavura kuko isengero bavunikiye itubatswe. Baca baratukwemera, ukuza guhimbaza iminsi y'Imana n'iminsi mikuru itegerezwa vyaciye bigabanuka. Amashikanwa n'imperezwa vyaciye bigabanuka cane. Buke buke amarira, intuntu n'umubabaro wabo biratera birashikira umwepiskopi arongoye diocese. Umwepiskopi nawe nk'uhagarariye kubahiriza amategeko n'iteka ry'abanyamuryango bose, yaciye afata ingingo yo guhagarika uwo mupadiri mukuru mu mabanga yiwe yo kurongora paruwasi, kandi aca
amwaka n'iyo modokari. Aka karorero karadufasha kubona ko abakristu batanze amashikanwa yo kubaka ingoro y'Imana, ariko hacagurwa imodokari ya Prado. Mu gukoresha amashikanwa ntihubahirijwe icifuzo c'abayatanze. Yari yatanzwe ngo hubakwe isengero, ntiyari yatanzwe ngo hagurwe Prado. Intumbero y'amashikanwa ntiyubahirijwe. Ivyakozwe bitandukanye n'amateko ya Ecclesia yashinzwe. Muri aka karorero twumvise yuko umwepiskopi yarakoze ico amateka amusaba gukora. Rero kubaha intumbero y'ico amashikanwa yatangiwe nk'uko rya tegeko ry'1267 kwace kwa gatatu ribishinga, bisigura gukora ico amashikanwa yatangiwe, gushikiriza ayo mashikanwa yose abo yagenewe atakigabanijwe ko, kandi agatangirwa ku gihe categekanijwe. Mu yandi majambo, iyo uwujejwe gutunganya amatungo y'umuryango abonye amashikanwa ba Kristo batanze, ntaca arondera gutororokanya ubukene bwose bw'umuryango ngo ace ashaka kubutorera inyishu buno nyene vyihuta. Oya haba namba, ikintu cose gikorwa mu mwanya waco kandi kigakorwa n'uburyo bwategekanijwe. Akarero ka kabiri kadufasha gutegera ya ngingo. Murakoze, reka n'ubu nyene tubandanye n'ikiganiro c'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, aho nyene dusa n'abakiri mu ntango za hano mezi abiri, ukwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani, y'amezi yahariwe igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Mbere reka tumire amate twumviriza kano karirimbo gahagize ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, twaririmbiwe na Korale Santa Maria yo ku musozi wa Siyoni Igikungu.
muri iyo diyoseze nyene iyindi paruwasi yari irongowe n'umupadiri mukuru yitwa Dusenyere ku mugozi umwe baragize umugambi wo kubaka isengero nshasha. Umuhinga basavye ko abagirira integuro aca bamenyesha ko hakenewe imiliyoni 200. Abakristo naho nyene babicishije mu mibano mito mito baca baregeranya ibikenewe. Mu myaka 4 bari bamaze kuronka ibikenewe kugira ngo ibikorwa bitangure. No muri iyo paruwasi nyene hari imodokari padiri mukuru yagenderamwo ya Probox itari kigenda neza. Abonye ayo mafaranga aho bayabize kuri konti ya paruwasi aca yibuka ingingo y'amategeko ya Ecclesia y'1267 ku gace ka 3. Ya ngingo nyene ivuga ko amashikanwa atanzwe n'abakristo ngo arangure umugambi wategekanijwe adashobora gukoreshwa ibindi bintu bitandukanye n'uwo mugambi. Padiri mukuru Dusenyere ku mugozi umwe yaciye akoresha inama urwego rujejwe amatungo y'umuryango nk'uko ingingo y'537 bitegekanya. Yisunze impanuro z'urwo rwego yaciye abandanya umugambi wo kubaka isengero gushika bawurangize. Abandanya zarakoresha ya modokari ya Probox ishaje. Umugambi wo kubaka isengero uheze bariko bararimbura, komite ijejwe inyubako yasanze hasigaye amafaranga angana imiliyoni 20. Ubwo rwego rujejwe amatungo rwaciye rwongera gukorana bashinga ko bogira uwundi mugambi wo kugura imodokari nziza paruwasi bakongereza ayo mafaranga yacagutse. Ubu muri iyo paruwasi abakristo bose barahimbawe. Ku minsi y'Imana abakristo bamabuzuye no mu ndwi hagati isengero bicagatiye. Amashikanwa yari yongereye, ivy'icumi vyama bitangwa ari vyinshi cane. Muri kano karorero kagira kabiri turabona ko abakristo batanze amashikanwa yo kubaka isengero kandi akora igikorwa cyo kubaka isengero nyene. Mu kuyakoresha muri aka karorero ka kabiri twabonye ko padiri mukuru Dusenyere ku mugozi umwe asanzwe ariwe ajejwe gukoresha amatungo ya paruwasi. Twabonye ko yagumye aja inama n'umugwi ujejwe ubutunzi bwa paruwasi rutekanijwe n'amateko ya Ecclesia. Naho muri iyo paruwasi hari ubukene bwo kuronka imodokari, yagumye padiri Dusenyere ku mugozi umwe yiyubara yubahiriza ica amafaranga yatangiwe kugira berekane akanyamuneza bafise abakristo muri iyo paruwasi. Twabonye muri kano karorero ko abakristo baciye bemera ko uwo mugambi ugira kabiri wo kugura imodokari ya paruwasi. Ubu naho tuje rero ku gice ca kabiri kidufasha gutegera igituma hatubahwa intumbero yico amashikanwa yatangiwe. Murakoze. Yo, muvyeyi wacu papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Ni giki gituma hatubaho intumbero yica amashikana yatangiwe? Yego cyane murakoze. Amategeko ya Ecclesia ategekanya kubaha no kubahiriza intumbero yico amashikanwa yatangiwe. Ayo mategeko nyene arategekanya kandi ihangiro ry'ubuzima bw'abakristo. Ingingo y'276 agace ka mbere iravuga iti: mu migenzo yabo abatiwe mw'ibanga ry'ubusasedoti babwirizwa gutumbera inzira y'ubweranda mu buryo budasanzwe kuko bahebeye ubuzima bwabo Imana mu kuronka isakramentu ry'ubusasedoti. Iryo sakramentu ryabagize abashikiriza b'ivyiza vy'Imana bigenewe igihugu cayo. Amategeko ya Ecclesia kandi mu ngingo y'210 aratomora ko abakristo bose bategerezwa umwe wese mu nyifato yiwe kwihatira gutumbera inzira y'ubweranda, hanyuma kandi bagateza imbere
kandi bakanaharanira itagatifuzwa ry'umuryango wabo wa ekleziya. Erega ivyo ni bimwe Yezu Kristu yabwira abigishwa biwe ati nimube beranda nk'uko so wanyu wo mw'ijuru ari mweranda. Tubisanga mu njini ntagatifu ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Matayo ikigabane ca 5 ku murongo wa 48. Rero uwujejwe gutunganya amatungo y'umuryango canke umukristu wese iyo adohotse kuri iryo hangiro ry'ubuzima canke akarifata minenegwe, bica biba imvo ikomeye yo kutubaha no kutubahiriza intumbero yica amashikanwa yatangiwe. Iyo umuntu ariko aradohoka kuri iryo hangiro ry'ubweranda, jewe mfata yuko ari imvo nyamukuru yuko n'ivyo byo gutunganya amatungo bica bitangura gufata inzira mbi. Murakoze. Inkurikizi zo kutubaha no kutubahiriza intumbero yica amashikanwa yatangiwe zoba zihari nizahe? Ego cane, inkurikizi mbi zirahari zuko kutubahiriza intumbero yico amashikanwa yatangiwe. Jewe ngomba ndabizirikane ku mpande zibiri. Ubwa mbere ku ruhande rw'ujejwe gutunganya canke gutanga amashikanwa, hama tuze kubiraba no ku rundi ruhande rundi rwo abo batanga amashikanwa nyene. Ku ruhande rw'ujejwe gutanga canke gutunganya amashikanwa, inkurikizi ya mbere ni urupfu rw'akamaramaza. Ndiko ndazirikana inyandiko nyeranda, naciye mbona ko abatubaha intumbero yico amashikanwa yatangiwe bashobora kugira amaherezo y'akamaramaza mu buzima bwabo. Aha naciye nibuka n'ingoga uturorero tubiri, akarorero ka Yuda Iskariyoti be n'akarorero ka Hananiya na Safira umugore wiwe. Tubanze turave ivyerekeye uwo Yuda Iskariyoti, urupfu rwa Yuda Iskariyoti. Tubisanga muri Matayo 27 akarongo ka 5. Hamwe Yezu yari yatumiwe mu muryango wa Mariya, Marita na Lazaro baba i Betaniya, uwo Yuda yatanguye kubabazwa n'ikimenyetso Mariya yagize co gusiga amavuta Yezu, acavuga ati ni kuki ayo mavuta atagurishijwe amadenariyo 300 ngo ahabwa aboro. Umutumwa Yohani aca yongera ko ati ntiyavuga cyo kuko ababaye aboro, ariko nuko yari gisuma, bisubiye niwe yatwara isaho akazariba ivyo bayishizemwo. Tubisoma muri Yohani 12 ikigabane ca 12 umurongo wa 4 gushika kwa 6. Aha rero turabona ko Yuda atubaha ngo yubahiriza intumbero yico amafaranga yatangiwe. Amafaranga yaragenewe gutunga abatumwa, ngo yarayiba akakoresha ivyiwe wenyene nkuko yishakiye. Ako gatima kagumye kamukuramwo gushika naho yemera guhemukira uwamutoye akamugurisha kugira aronka amahera. Amaherezo ya Yuda kwabaye ukwiyahura. Tubisanga muri Matayo ikigabane ca 70 ku murongo wa 5. Turaberera aka karorero rero ka kabiri k'urupfu rwa Hananiya na Safira umugore wiwe, navyo tubisanga mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 5 ku murongo wa 1 gushika kwa 11. Muri kino gitabo c'ibikorwa by'abatumwa, Luka mweranda aratwigisha ko abakristo ba mbere bari bahuje imitima, bagurishije ibyo batunze bakabishikiriza abatumwa, nabo bakabisabikaniriza bose umwe wese akaronka ibimukwiye. Uwo muryango wa Hananiya na Safira nabo baragurishije umurima, aho kuzana vyose ngo babishikirize abatumwa, bakurako igice baracibikira, batanga inusu, ntibubahiriza intumbero yico bagurishirije umurima. Amaherezo y'ubuzima bwabo kwabaye urupfu rw'akamaramaza. Yego cane. Inkurikizi igira kabiri iruhande y'amaherezo mabi, uwujejwe gutunganya amatungo yabigize nabi, turabona iyindi nkurikizi igira kabiri, uko ashobora gukurikiranwa n'amategeko. Ugukurikiranwa imbere y'amategeko
ko abajejwe gutunganya amatungo batubahirije ico amashikanwa yatangiwe. Iruhande rero y'urupfu rw'akamaramaza twumvise, amategeko y'Eklezia arategekanya ko abajejwe gutunganya amatungo y'umuryango bataranguye neza igikorwa cabo barashobora gukurikiranwa bagahanwa n'ayo mategeko nyene. Turabibona mu ngingo 1281 ku gace ka 3. Na Eklezia y'u Burundi yaramaze gutomora neza iryo tegeko rihana abakoze mwene ivyo vyaha vyo guhemukira umuryango mu konona amatungo yawo no gukoresha amashikanwa ico atagenewe. Turabibona inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi yarashinze amategeko yerekeye abatiwe mw'ibanga ry'ubusasedoti begukira amadiyoseze. Ni itegeko ryo kuwa 23 Kigarama mu mwaka wa 2010. Mu nimero ya 44 agace ka 4 baratomora neza ko uwatiwe mw'ibanga ry'ubusasedoti azokwagira icaha c'ubusuma canke kunyuruza amatungo y'umuryango azohanishwa ukwakwa ubutumwa, azobuzwa kuburangura canke agahagarikwa mu butumwa. Ivyo vyose bikazovana n'uburemere bw'icaha. Biratomoye kandi ko uwivye abwirizwa gusubiza ivyo yivye. Ku gace ka 5 ko muri iyo nimero nyene ya 44 biratomoye neza ko diocese ifise uburenganzira kandi inategerezwa gukurikirana mu butungane imbere y'amategeko y'Eklezia uwo yatiwe mw'ibanga ry'ubusasedoti. Bishitse naho agaca aheba iryo banga ry'ubusasedoti, ategerezwa gukurikiranwa imbere y'amategeko y'igihugu. Murakoze, turabandanya n'ubunyene na kino kiganiro. Dusubiye tumira amate na kano karirimbo twaririmbiwe n'abaririmbira abo hariya mu Maramvya, kakaba ari kamwe mu turirimbo dushasha tw'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu baherutse gusohora. Yeah.
dushikire inkurikizi zo kutubaha no kutubahiriza intumbero y'ica amashikanwa yatangiwe ku ruhande rw'abayatanga. Ego cane, inkurikizi ziheza zigashika ku ruhande rw'abayatanga amashikanwa nuko abatanze amashikanwa hama agakoreshwa ivyo atagenewe, biheza bigatuma abatanga amashikanwa batabagifitiye icizere uwujejwe kuyakoresha. Iyindi nkurikizi nuko abatanga amashikanwa nka kumwe twabibona muri ka karorero ka mbere baca bashavura kuko ivyo batanze bitakoreshejwe ico vyagenewe. Inkurikizi kandi nuko abatanga amashikanwa baheza bagaca batakaza ukwemera. Inkurikizi kandi nuko ukwitaba ibikorwa bitunganywa n'umuryango biheza bigaca bigabanuka. Hama kandi amashikanwa n'imperezwa ivy'icumi bigaca bigabanuka, ukwitangira umuryango bikagenda amazima yongo. Hama rero umuryango ntubugitera imbere, umuryango ugaca ufutana. Yego cane. Murakoze. Mu gusozera abari baduteze amatwi, ijambo bosigarana kwino nyigisho muduhaye muri kino kiganiro yobiyahe? Yego cane. Mu gusozera twavuga duti intumbero y'ico amashikanwa yatangiwe ni uko akoreshwa ayo mashikanwa vy'ukuri hubahirijwe ico yasabiwe ataguca iruhande. Ukutubaha intumbero y'ico amashikanwa yatangiwe ntawe vyerera, ahubwo bivyara karambaraye. Kubaha intumbero y'ico amashikanwa yagenewe bituma haba icizere hagati y'abatanga amashikanwa n'abayakoresha, bigaca kandi bituma haba iterambere kandi bigakomeza n'ukwemera mu muryango. Twese rero abanyamuryango birabereye ko dusaba mutima mweranda ingabirano yo guhinduka, tukabandanya dutanga amashikanwa afadika kugira ngo ekleziya ntiyigere ibura ibikoresho vy'ubutumwa ijejwe. Abatunganya amatungo y'umuryango bakitwararika kubikora mu kuri, mu butungane no mu rukundo. Abajejwe kubahiriza iteka n'itekane mu muryango w'abimana nabo bakabikorana ubwira n'ubukerebutsi kugira ngo ntihagire uwo kwigira akagarama ruganda mu muryango canke ngo yigire ikinani mu muryango. Gutyo twese tubandanye dutumbereye ryahangiro ry'ubuzima bwacu ryo kuba beranda nk'uko data wo mwijuru ari mweranda. Yego cane. Murakoze cane Patiri Anselme Ntije, Patiri mukuru wa Pawasi Ruganza muri diocese ya Ngozi, mukaba kandi muyobowe n'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristu. Ndabakengurukiye. Yego cane, je ndabakengurukiye gose. Murakoze. Umugoroba mwiza. Murakoze. Ororowe uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. N'ubu nyene kandi turabandanya tubashikiriza inkuru nshasha muri buno butumwa bw'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu, nkuko tubishikirizwa na Patiri Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu ngaha mu Burundi. Ku bakunzi ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu no kuba Kristu bose, nzango no kubamenyesha ko kwigenekerezo rya 2026 Rusama mwaka w'ibihumbi 2020 umuvyeyi wacu Papa Francisco yatangaje ingingo yemeza ko igitangaro cabaye basavye Paulina Jariko yatangoje igikorwa ca Papa cyo kwiza hose inkuru nziza kwari icyukuri. Kubera iyo mvo rero agiye gushirwa umugwi w'abahimbazwa. Itariki y'uko rubanza tuzoyemenyeshwa hanyuma. Tubarangiye tuvyitegurira mu gisabisho. Murakoze. Yo muvyeyi wacu Papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Mu gusozera nkengurukire mwebwe mwese bakunze imisamirizo mu byo wacu Bikira Maria, cyane cyane mwebwe mwari muteze amatwi kino kiganiro cy'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Nkasozera ndabibutsa yuko
tugeze mu ndwi igira gatatu muri ano mezi abiri kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani yahariwe igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, aho rero ari indwi yo kuva ku igenekerezo rya 12 umunsi buca dutangura gushika ku igenekerezo rya 18 za kuno kwezi. Ikaba ari indwi ihariwe gusaba umukama ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Nkuko rero tubisanga muri ka gatabo twashikirizwa kazotugenga mu butumwa kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristu muri ano mezi, ibikorwa badusavye kurangura nuko kuw'Imana mu masabamana indirimbo zoba izivuga ubutumwa bw'itogwa. Ayo masabamana yoremeshwa n'abari mu migwi y'itogwa na ndemesha togwa, abaseminari bato n'abakuru bari mu buruhuko. Ahatari umugwi ndemesha togwa, patiri mukuru ari kumwe n'abaserukira abakristo boshiraho uwo mugwi. Uwo nawo ugizwe n'abakristo bitanga mu gushigikira ubutumwa bw'itogwa, mu kubusabira no mu kwegeranya imfashanyo igenewe ico gikorwa. Soze rero nkengurukira mwebwe mwese bakunze imisamirizo mu vyacu Bikira Mariya, cyane cyane mwebwe mwari muteze amatwi kino kiganiro c'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, mwagiteguriwe kandi magishikirijwe na jewe Joseph Nizigiyimana. Wewe wabatijwe kandi ugakomezwa ingo witoreze itogwa ryawe. Bega Bernadetta kutakije na televiziyo ivyo uri kurasoma nibiki? Ni wowe utazi bigezweho mu bikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Uvuze ibikorwa vya papa? Ego. None ko umuvyeyi wacu papa tuzi ko afite icicaro i Roma, ivyo bikorwa birangura ni iwacu gute? Mu nama y'Episkopi Katolika hariho igisata kijeje ubutumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, gikorana n'ibiro bijeje ubwo butumwa ku cicaro c'umuvyeyi wacu papa i Roma. None wari kusoma ibijanye n'izo nzego? Oya, nariko soma gatabo ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu ngaha mu Burundi vyasohoye. Na gatabo ko kuremesha ubutumwa bw'igikorwa ca papa co gukwiza hose inkuru nziza citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Na gatabo ko muri aya mezi abiri mu Kakaro na Myandagaro uyu mwaka. None muri aya mezi abiri ukwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani ibikorwa baduhamagariye mwako gatabo n'ivya? Duhamagariwe gusaba umukama garungika abakozi mu murima wiwe. Aho duhamagariwe guterera uburyo igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa gifashisha amadiyoseze Kenya gashobore kurera abiyumvamwo umuhamagaro w'ubusaseredoti no kwihebera Imana mu miryango itandukanye. Aho duhamagariwe kuzirikana uruhara rw'abasaseredoti n'abihebeye Imana mu gukwiza hose inkuru nziza bamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Urambwiye? Sindaheza. Duhamagariwe gutanga ya ntererano yo gushigikira amaseminari mato mato yahi iwacu dukurikije indiganizo ya paruwasi umwe wese aherereyemwo. Iyo nkuru ni nshasha kuri jewe. Katana kimwe waruzi ubwo ibitegekanije kuwa 12 uku kwezi urabizi? Yo no bimenya gute? Negabiri ndabikwibwirira. Numunsi mude amadiyoseze wo gusaba umukama ngarungika abakozi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa aca akora iki? Ko amaze kumbwira ko tuzoshigikira amaseminari yahi iwacu muri aya mezi yose. Amashikanwa y'uwo musi ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu bica birungika mu kigega rusangi c'igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa nyene niyaheza akunganira mu ndero y'abaseminari n'abanovisi bo mu bihugu bitari bike vyo kw'isi n'Uburundi burimwo. Urambwiye kandi ndanyuzwe. Nanje reka nenda kubwira abo mu mubano muto muto abo rusangiye umuhari nabo mu mugwi ndimwo kugira ngo nabo bashigikire ubwo butumwa. Na cane cane ko batije wese ari umutumwa. Inkuru nziza muhejeje kumviriza ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi. Naho ubutaha.